sinovuga ngo nivyo kwigisha mugabo ivyo nize muri kaminuza urashobora kwigisha urashobora gukora mu mabanke urashobora gukora mu ma entreprise donc c'est ça urashobora gukora ahantu hatandukanye bayi nivyo twabonye muri kaminuza bon ico no hano kuba bigisha bashobora kuba baresha canke bahenda abandi bana nako abana bigisha kandi bafise imiryango yabo icambere coco nuko ivyo bintu ariko sa rikomeye cyane rero je no babwira ko bo bihagarika bakabombwa premièrement nabo abo bafasha babo nuko ingaruka mbi kivyara wewe chaque fois injiye mu ishuri kuza kwigisha ico cigwa wa mwana wewe amasaha yose uza kuhamara nta n'ikintu na kimwe kigera kija mu mutwe wiwe kubera ko aguma mu mutwe afise Messi yarambwiye ko ndi mwiza azomputunota bo ntarushe ico kintu rero cyambere kiri cy'umunyeshuri behegwa nibi yambwiye ko abimbonye ko bituma ankunda bituma bimunezera ati rero mwa abanyeshuri bagenzi banje ati mwigisha ryoherwa nibi bigasho usanga rabo bandi banyeshuri barabaye tushe kubera kumbura izo karaktere bazifise nk'akarorero hari nk'umwigisha ashobora kuvuga ati wa munyeshuri par exemple umunyeshuri yitwa Pamela ati we Pamela ushaka nko kumwandikira canka kabimubwira pendant la récréation kujya kuntu urabona bishika umwigisha gahamagara umunyeshuri ivyo navyo bimaze kuba umunyeshuri agashobora kugira ingaruka mbi n'akarora gatwara nkinda gasama inda kumwigisha amwigisha yimuteye ivyo amategeko aratomoye neza muri leta hashobora mbere no gutaburirwa diplome gashobora kukayitaburirwa burundu kubera ko wakoze icaha cyo guhumanya uwo wokurikiranye cyo guhumanya umwana wawe ndenga kamere kabisa ico no hanora bagenzanje abigisha bigisha abanyeshuri no kubwa mbere hoho reka tubaramutse abakunzi bacu bakunze ba Step Media Network bakabona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero banayegereye abona neza ko nguma ndabaha ibintu bishasha gusa narabemiriye yuko gahunda niko bicisha umunezero no musi nkuko tuvugana nkuko namana yababwiye turacari hahandi nyene turacari ibutanyerera mu ntara nziza cyane ibutanyerera neza na neza Ingozi muri commune Ngozi ahahoze ari province Ngozi ono munsi uri hejuru turi kumwe n'umujene mwiza cyane abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane ariko imbere ko tumwakiye reka tumaze tubaramutse aba diaspora mu mwondo kurikirana urazi ni mwe ba boss bacu ni mwebwe mutugize tamwebwe nta twebwe no kuvuga mwebwe nimwe byose by'iwacu turabakunda cyane kubera ko mudufatiye runini cyane reka tubaramutse rero tuvuga ibihugu murimo turavuga nka Amerika niho duhera cyane Amerika, baduga Canada, Europe, za France na hehe baradukurikirana cyane bavuga ati Fabere turi kumwe namwe 5/5 turamanuka Azi muri Dubai hari abarundi benshi bavuga ati turi kumwe namwe 5/5 no muri Australia hose turi kumwe na mwebwe murazi ni mwebwe mutugize so guys utaragira subscribe kugira ngo kino kiganiro tugishize ku canke ibindi biganiro byose tubishizeko ashika bibona atankomanzi mu mutekano ntangere kwa kundi nyene hahandi nyene muri bwa bumunyene reka tumwakire uno mujene musaza gute ni mpore umeze neza ndashima kabisa ego ndaba numujentro kabisa abona neza yuko ibintu biba bimeze neza cyane urasaba kwidondora ku batakuzi kuri Step Media Network ku batanzi kuri Step Media nitwa Prosper Mpawenayo ego Prosper Mpawenayo twamusanze Ingozi n'umujene akiri muto Prosper Mpawenayo ninde muri rusange koriki ngaho Ingozi reka ndabikima yange beshi navuga batanzi abashaka kuba bamo ijyambere bondi umwana bwa mbere batavukira Ingozi yavukiye mu ntara ya Kayanza ama kujya kuva kera abarundi ati kuva na kera abantu ba kera bamye baja navuga
Manamba ica nkibuha bakaja guhaha ibuha gusuma amasaka ibintu mwe nuko rero nanje navuga narateye ururengo ndava mu ntara y'amavuko mu Kayanza nderekeza mu ntara ya Ngozi kugira ngo ndabico ruti ikintu okay nuko niki cagutumye wumva mu ntara ya Kayanza ukumva woza Ngozi byagenze gute byatanguye gute icatumye navuga mva mu ntara ya Kayanza nkerekeza Ngozi cyambere coco nimvo y'amashuri yo kubandanya amashuri okay so ubu tuvugana uraciga canke bimeze gute uri ngaha mu biki ngaha Ngozi ku mugwa mukuru cyane murakoze cyane ubu tuvugana navuga yuko amashuri narayarangije ayo nari nategekanije kwiga narayarangije ubu narayahejeje kabisa yego nuko ni Prosper mpawe nayo none ga musaza wararangije amashuri mbega warangije amashuri ameze gute angana gute kutubona kiri muto cyane kuri ico kibazo reka mvuga yuko ubu gushika ubu narangije amashuri navuga y'intango ayo bitwa twavuga benshi bita école secondaire nongera ndangiza n'amashuri ya kaminuza yego na kaminuza wasize hasi yego kukiri muto gamuzehe byagenze gute kugira umbe ubushobore kuba warangiza amashuri izi saha ungana uko kandi tuzi neza ko ari n'abatama bakiri mu mashuri makuru ariko arabasaza bataranaheza ubwa mbere ho no gushima Imana navuga niyo noshimira mu kibanza ca mbere kubera ko niyo yanshoboje kugira ivyo byose ndabigereko ica kabiri noshimira abavyeyi cyane abavyeyi nabo bagiye batuba hafi kuva mu ntango kugira turinde duheza ica gatatu noshimira abagenzi inshuti n'abagenzi mwebwe abandi mwagiye mudusengera mudufata mu ntege muduha courage nobashimira gose yego nuko urugendo rwawe rwaranze amashuri yawe waroshe byagenze gute kwisanzwe ntigwari goroshe kubera ko urabona amashuri umunyeshuri agorwa n'ibinabiriya akenera ibinabiriya igihe bironka n'igihe bibura kandi wabibura ukabandanya ukagira novuga courage ukagira intege kugira ngo uzoshike kwihangira ariko ntibiba byoroshe kugira ngo urugendo urusoze yego okay hari amashure menshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hariho amakaminuza za Bujumbura za hehe kweri kwiyumviriye kuza kwiga Ingozi Ingozi ishuri ry'Ingozi bwa mbere hoho ni ishuri novuga rimwe mu mashuri novuga yigenga ryaje ryunganira iriya kaminuza y'u Burundi ni naryo shuri rya mbere novuga ryatangiye kubaho mu mashuri yigenga amakaminuza privé yego ryo ryatangiye kubaho mu 1999 hari ubwa mbere hari kaminuza y'u Burundi gusa niryo shuri rero rya mbere ryatangwe donc niryo shuri murikira ayandi makaminuza yose yigenga ryo ngaho Ingozi kaminuza y'Ingozi rero nico novuga cansunitse kumva iyo kaminuza twoyikurikirana kugira ngo turabe umuvyeyi w'ayandi makaminuza yigenga turabe ico ashobora kutumarira yego uri promotion ya kangahe ku iyo kaminuza ku iyo kaminuza je ndi promotion igira 200 ni promotion igira 200 ko yatanguye 1999 jewe nkakaca imbana haje muri 2020 vyumvikana ni promotion igira 200 yego aho ni saba umaze kurangiza amashuri kubera kutasubiye mu Kayanza byagenze gutega muhungu murakoze uti kubera kutasubiye mu Kayanza naho bandanye ubuzima murabona iyo umaze gutembera kumbore rimwe abarundi bakunda kuvuga bati urubanza rumwe rumara zose rero igihe ugenda usanga urubanza rwa mbere urarumaze ariko ukabona hariho n'izindi manza ubwirizwa kumarira aho hantu kandi uzimariye aho hantu ugasanga ibintu kumbure vyogenda neza kumbure nanje byangendeye nkuko yego mwizo manza tubwira urubanza rumwe waramaze canke mwizo zibiri canke zitatu ubwa mbere gogo novuga ko ugwari rwanzanye ryari ishuri ishuri rero novuga ko rwabaye urubanza rwa mbere ubwo rumaze guhera hacabaho kameme urundi rubanza rw'ubuzima ubwo nabwo ni urubanza rukomeye kabisa rero iyo
navuga rumwe ruheze ukabona n'urundi gwashobora gutangura kandi nagone rugahera bivaye no kugwa mbere waruhejeje canke ugwa mbere ugasanga gomara izo zindi kiba ari ikintu rero c'ingenzi kugira ngo izo zindi kumbure ubandanye zirangurira ngaho hama zizohere ibintu bibandanye bigenda neza kabisa yego nuko izo manza z'ubuzima inyuma yo guheza ishuri byagenze gute kugira ngo ushishikare ugwana urubanza rw'ubuzima uno munsi ugwana ubuzima gute mu nzira imeze gute murakoze kuri ico kibazo novuga yuko urubanza rw'ubuzima rumaze kuba navuga ari urubanza rwa kabiri rutangiye twaragerageje n'ubu turacagerageza kubandanya turugwana kuko ishuri rimaze guhera navuga yuko ryaduciriye inzira mu tuntu twishi na cyane cyane ariko navuga turimo turadutunga gushika ubu okay mwito nzira nyinshi ishuri ryabaciriye ushobora gucira ku mayange zibiri cyangwa zitatu nk'akarorero nashaka kuvuga yuko ishuri yabaye imbarutso y'ivyo turimo gushika ubu nk'akarorero ubwa mbere navuga yuko ishuri haturi hadukorera ndashobora kuba narahagijijwe n'ishuri iciyongereye ko nkaca nongera nkaba umwigisha yego n'urubanza rundi rwa kabiri rwabyawe n'urubanza rwa mbere rumwigisha nkaba umwigisha guys ibyo bintu birakomeye cyane aya nicaranye na professor yego umwigisha yego wigisha amashuri ya mato twabona kwita primaire cyangwa secondaire oya nigisha mu mashuri yisumbuye école secondaire yego none kamuta byagenze gute kugira ngo tukiri ngaho nyine kwanza wagije ishuri 2010 cyangwa akazi 2010 okay murakoze cyane je nagije ishuri gisumbuye rya kaminuza mu 2023 umwaka wa 2024 uca nawumaze atakazi fise ha mwaka wa 2025 ariwo ubu turimwo ca ndaronka ico nkora kijanye n'ivyo nize mu vyerekeye ivyo kwigisha wize ivyo kwigisha nyene navuga sinovuga n'ivyo kwigisha mugabo ivyo nize muri kaminuza urashobora kwigisha urashobora gukora mu mabanke urashobora gukora mu ma entreprise donc c'est ça urashobora gukora ahantu hatandukanye baye n'ivyo twabonye muri kaminuza so abantu benshi bajeje amashuri mbere banashaka na za kaminuza birabagora kuronka akazi ku buryo bahiga akazi bakagahiga ahubwo guhiga akazi bikarangira n'ivyo bibaye bikarangira n'ivyo bibaye akazi we byagenze gute kugira ngo mu gihe gito no kwita cy'umwaka ukaburosa akazi mu mwanya muto byagenze gute jere cyo nabanza nkabwira abagenzanje bagenzanje bashobora kuba nabo barahije ishuri icyambere hoho cyo novuga kirazira gusuzugura akazi kuko akazi kabi kaguha akazi keza ubu urashobora kuja ngaho warahije ishuri ukiyumvira ngo je ngo shaka ngo akazi ka leta ngo shaka ngo leta ngo impakazi nicare mu biro mbo mu directeur mbo uburamatari mbende oya ariko urashobora kubanza ugahera ku kazi kagayitse wanashaka warahije iryo shuri naho riba ryisumbuye ukabanza ukaronka akazi kagayitse ukagakora kugira ngo kabe karagutunga gashobore kuzogushikiriza kandi kazi wipfuza kubera ko burya inkono nguhira igihe ntibabeshe kandi Imana itanga ku mwanya wayo itanga no kwishaka navuga rero ico nobabwira wo reka gusuzugura akazi kabanza ugakora gaciriritse kuko imbere yaho aho nkubwiye yuko namaze umwaka no kuvuga umwaka wezo wa 2024 ataco mfise nkora novuga nakora mu kazi ko guserva ibinyobwa mu kabari bya Brarudi warize kaminuza yego guys muravyumva yego hamarebe imaze kugenda uko akazi twahemba amahera vraiment novuga y'isabune ariko kari kadutunze kakatubeshaho ariko tukaguma turondera ku ruhande icoza kiruta ikindi kandi rero byagenze uko nyene byarashobotse tugiye turondera ahantu hatandukanye baravamwe baratugomwa baraduhamagara kugira ngo tubafashe kw'iryo shuri iryo shuri rero bo niryo turangurira ku butumwa nico novuga none biroroha ko mbona ukiri umujene akiri muto cyane
biroroha kuba wigisha muri secondaire babantu baba bakuruta canke bakusumba bigenda gute kubona umenga hari muri secondaire abandi bantu usanga umenga barakuze cyane canke bimeze gute biroroha cyane kubisanzwe maze kujamwo umwuga wo kwigisha icambere coco urabanza novuga ukiyegereza Imana kuko ubugiye mu mabanga mashasha narijya amabanga atoroshe kuba umurezi nawe wari usanzwe ahubwo woshobora kubukira umurego si ikintu coroshe ariko uko biri kose uri adapta uri kumwe n'Imana byose birashoboka ukishira ukiyumva mu kibanza ko uri umurezi uri umupapa w'abana kandi atabana ufise uri mama w'abana atabana ufise no kuvuga bijya bintu byose umwana akenera ari kumwe na se na nyina ukabimukorera ego ukitangura kwigisha cyarakoroheye novuga ntivyoroshe ntivyoroshe mu kwezi kwa mbere reka mvuge mu kwezi kwa mbere kwezi nka kose ntivyoroshe kubera ko urumva twari tumaze umwaka turi muri monde d'affaires ucuja muri monde des sciences birinda gufata iyindi misi kugira wa meliore ariko rero inyuma y'uko kwezi byaciye bitora umurongo iragenda neza ubu nta kibazo. Niki kintu cyakugoye mu kazi kawe ko kwigisha? Mu kazi ko kwigisha ikintu novuga ca mbere ntambamye ni ubwa mbere ho ni kubanza kumenyera kuja imbere y'abanyeshuri kubera ko narijya ari rya mbere kandi banakuze bakuruta bamwe usanga mbere hari abafise imiryango canke dufate hashobora kuba hariho n'abihebeye Imana biga umva bafise amabanga akomeye kabanza kuja imbere yabo kumva ubwo bwoba ko buheze ico nico kintu navuga ca mbere nk'intambamye ariko naco catwaye iminsi mikeyi kiba kiraheze kabisa. Ego nuko aba professeur benshi iyo bariko barigisha abana bagiye batandukanye hakaba harimo n'abana babigeme kenshi na kenshi ugasanga mwabajya abana nyene babigeme barimo nibo bariko baratongoza niki ivyo biramaze gushikiraga mu hoko muntu kiri muto. Murakoze kuri ico kibazo kandi navuga n'ikibazo nyamukuru kugira akamaro kandi no ku bantu bako baradukurikirana kuko iki kibazo kirakunze gushika singa mu Burundi wacu gusa eka no mu bindi bihugu kirakunze gushikaho usanga umwigisha nivyo urumva kubera ashobora kubukira umusore tegekanya kuzubaka kazoza kubaka umuryango wawe ukiyumviye none ujya muntu kumengo namushimye ariko n'umunyeshuri bizogende gute kugira ndamushikire kugira ngo shobore kumupropoza shobore kubaka umuryango akiri umunyeshuri ivyo rero urumva turi abantu twese bashobora gushika mugabo uramenya yuko ubureze akiri umuregwa ubwo bubasha ntaraburonka wewe antake uri umurezi urapasianta ukarindira uwo mwigeme nibo waramukunze amahejeje azoheza kumupropoza. None wibaza ko bose baba propoza canke babiyumvira kubera bashaka ko babana canke si urakoze hariho abashaka kuba propoza wanashaka atamugambi bafise wo kubaka urugo ari kugira navuga bagire bimwe bita basheri ishushu mugabo atagahunda rero ivyo birashobora gushika bikaba mugabo uri umurezi kubisanzwe uburenza amategeko. Hari amategeko kana kabihana hari amategeko abihana. Hari abarezi benshi canke aho twagiye twumva ibishinga nahe byinshi canke amakuru twagiye kumva abarezi cyane cyane nk'abarezi nyine muri secondaire mbere naho muri primaire abana neza yuko baza barafata ku nguvu abana bigisha canke iki aho herereye ibyo bintu birahari canke ubona ari ubona umenga birashobora kuzohava bihaba canke bimeze gute? Aho mperereye ntavyo mbona sinzi ko hoba hari ibyo ntaramenya byinshi mugabo kugera ubu ntavyo mbona sinibaza kubera ryo bari ishuri ry'abafurera yuko bitaba bihari kandi ko abigisha bagenzi bacu dukorana abenshi barubatse nza kwisanga ari nk'umujene muri bo abandi bose bari mariye sinibaza rero ku by'ukuri ntavyo ndabona. Nta mwungu buri satunga ibidahizwe abo nyene rega bubatse nibo usanga bagenda barakora ibyo zongeso nko muri zitari nziza. Wobahanura iki abantu bose bariko dukurana kuri Step Media baba bakora ibyo biye?
bo ico no hanura kuba bigisha bashaka kuba baresha canke bahenda abandi bana nako abana bigisha kandi bafise imiryango yabo icambere coco nuko ivyo bintu ariko sa rikomeye cyane rero je no babwira ko bo bihagarika bakabumbwa premièrement nabo abo bafasha babo urumva deja bari marié nta kamaro yako kuza guhenda umunyeshuri umutesha umutwe ko ivyo bigira ingaruka mbi uko umwana w'umunyeshuri umwigisha umubwiye ati ndagukunda iryo jambo ryonyene canke usa neza urampimbara umutima wanje ikintu cambere coco nuko ingaruka mbi kivyara wewe chaque fois injiye mu ishuri kuza kwigisha ico cigwa wa mwana wewe amasaha yose uza kuhamara nta n'ikintu na kimwe kigera kija mu mutwe wiwe kubera ko aguma mu mutwe afise Messi yarambwiye ko ndi mwiza azompa utunota bo ntarushe ico kintu rero cyambere kiri cy'umunyeshuri niyo mpamvu rero si vyiza kubwira umunyeshuri ndagukunda mu gihe akiri mu ishuri ko bizagupertiriba umwimbo wiwe kabisa uvuze yuko bifise ingaruka mbi izo ngaruka mbi ni izahe bo izo ngaruka mbi nakubwiye ubwa mbere hoho umwana arayobegwa kubera ko ntabaciga umutwe wiwe hagumayo yuko mwigisha yambwiye ko ndi mwiza kumbure arankunda acagira ubunebwe bwo kwiga ivyo navyo bimaze kuba bituma aronka umwimbo mubi akayobegwa muri iyo kuru ikindi naco kiyongera ko birashobora gupertiriba imitwe donc abagenzi biwe kubera ko arashobora kubatera inkuru akababwira burya rero mwigisha araryoherwa nibi yambwiye ko abimbonye ko bituma ankunda bituma bimunezera ati rero mwa abanyeshuri bagenzi banje ati mwigisha aryoherwa nibi bigasha usanga rabo bandi banyeshuri barabaye tushe kubera kumbura izo karaktere bazifise nk'akarorero hari nk'umwigisha ashobora kuvuga ati wa munyeshuri we par exemple umunyeshuri yitwa Pamela ati we Pamela ushaka nko kumwandikira canke akabimubwira pendant la récréation bijya kuntu urabona bishika umwigisha gahamagara umunyeshuri birashika akamuhamagara ari nk'ikaye agomba kumurungikana canke ari nk'amanote bafata umuntu agaca hamagara uwo muntu rero ivyo izo karaktere yashimye agaca aronka umwanya wo kumubwira utundi tujambo rero ivyo bintu rero biraheza bikonona abanyeshuri yabo wabibwiye yaba nabagenzi biwe uko nizo zindi karaktere yavuze ko akunda par exemple avuga ati ndakunda ibisusu canke ndakunda umuntu w'inzobe ndakunda umuntu yirabura ndakunda umuntu avyibushe ameze nkawe ivyo rero biza gutuma aba banyeshuri bafise izo karaktere bashobora kubagira ko ingaruka mbi bakumva yuko umwanya n'umwanya nabo mwigisha ashobora kubarondera ababwira ivyo bintu ego okay turumvise izo ni ingaruka mbi ku munyeshuri kumwigisha nawe ingaruka mbi nizi okay murakoze kumwigisha nko twavuze ku munyeshuri uko habaho ingaruka mbi eka no kumwigisha harabaho ingaruka mbi ingaruka mbi kumwigisha no kubwa mbere hoho nawe nyene ayinjiye mu ishuri gutanga ico cigwa nawe nyene ivyo yabwiye wa munyeshuri nivyo abonamwe abandi banyeshuri kumbura akunda bimuguma ku mutima igihe cyose arigisha icigwa arigisha mugabo haba hari ibindi bintu ariko aranaliza ugasanga mbere rimwe na rimwe bibaye ngombwa arataye umwanya aza araraba ivyo bintu mwishuri akunda aho yobandanyije icigwa yego okay nizo gusa intambamye ku mwaka kumwigisha bishitse naho nkumbure kubera ko itanguye kuvuga ngo naka wenda gukunda uri mwiza nkumbure ufise ikindi kintu kanaka usotera nk'ubishitse ko tugize imisi twumva canke turumva neza ko ni kosa canke kirazira uri umurezi gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana ureze kirazira none ico tuvuze ko kizira kumwigisha gihanwa gute canke bimeze gute ingaruka yavyo ni yahe iyo ahejeje kubikora canke bakamufata yabikoze bigenda gute apare yuko nayo nafungwa basi tuvuge yuko yafashe kunguva umwana kuvuga apare yico ubwa mbere ho mwigisha bimugiraho ingaruka mbi nyinshi izo ngaruka mbi tinizi ubwa mbere ho umaze kuba utangira kubwira umunyeshuri ukamwereka ko wamukunze ubwa mbere ho twavuze yuko umunyeshuri aragira ingaruka mbi zikomeye cyane nawe ingaruka mbi zikoza ko nizihe ubwa mbere hoho urata umwanya urarata umwanya uriko
uraraba ivyo bintu gata umwanya. Cya kabiri uza gusanga ari bimwe bishika bikaguma bikura rwa rukundo rukurimwo rugakura, uwo munyeshuri ugasanga wamwipfuje, ugasanga kumbure wamukoreye imibonano mpuzabitsina kandi bitemewe. Ivyo navyo bimaze kuba umunyeshuri agashobora kugira ingaruka mbi nk'akarora gatwara nkinda gasama inda kumwigisha amwigisha yimuteye. Ivyo amategeko aratomoye neza muri leta, hashobora mbere no gutaburirwa diplome ugashobora kukayitaburirwa burundu kubera ko wakoze icaha cyo guhumanya uwo wokurikiranye, cyo guhumanya umwana wawe ndenga kamere kabisa. urashobora gutaburirwa diplome, apare gutaburirwa diplome bakagutwara mu gasho ugafungwa nk'imyaka hafi nka 30 kubera ko urumva wakoze violence basée sur le genre. Gusanga rero urabihaniwe, wewe watakaje diplome, watakaje umwanya upfungwa. Ivyo rero à la longue bikazoza bikapertriba la famille yawe, ubukene bukaduka kubera ico kintu. Impanuro wa professeur canke abandi bantu bipfuza abakobwa b'abanyeshuri. Okay, ico no hanora bagenzanje abigisha bigisha abanyeshuri nuko ubwa mbere hoho bo kwifata nk'abarezi, bakifata runtu, bakagira indero runtu, haba mu kibano haba no kwishuri, kuko nunga mu kibano tubana nabo banyeshuri nyene twigisha. Hari gihe wo kwiyumvira ngo kumbure ibibereye mu kibano ntibiheza vya affect naho bisaniye n'ivyo kwishuri, ariko oro c'est faux. Ibibereye mu kibano uri umwigisha ku munyeshuri biguma bihanwa kometere nkuko byabereye kwishuri, kuko muri umurezi witwa umurezi wiwe no muri quartier uvuga hambavu y'abavyeyi biwiwe bamureze umwana, we nawe umuvyeyi wiwe ugira kabiri. Rero nawe ubwirizwa atarimo ari yaba muhira kubandanya ufasha abavyeyi biwe kugira ngo uwo mwana kumurera kugira ngo azobe kazoza keza ngo wewe no ku gihugu. Okay, urakoze cyane turagushimiye. Ariko apare yo ngaho twaje ino Ingozi, watwakiriye kuri hotel nziza cyane, watubwiye kuri n'umurezi urumwigisha, ariko ni nawe twakiriye kuri hotel. Bigenda gute, wifatanya gute kamuhungu? Murakoze cyane. Yama nkuko mubivuze apare yo kuba nja kwigisha levre sintonda imisi yose, ariko sindanatonda n'umwanya wari wose, ariko nko nk'akararo ndahavura ngenda kwigisha amasaha 2 ya nyuma. Urana nk'ubu na mesu y'amashuka na koropye nakoze aho abakiriya bashobora gushikira. Ndi mwigisha ko nk'ubu nyene tuvugana uzobona nk'umukiriya yaje ndamwakira ndamwakira hama rero ntahari hariho uwundi mwana nahaye ako karaka ko kunkorera mu masaha ntahari, hama nkamuhemba ku kwezi kabisa. Kabisa. Kumbe uba waranikomeje kabisa, ubona neza yuko ibintu bimeze neza. Guys, uyu n'umujene umwe mu bajene batagaye akazi, akubwa ati jewe akazi akariko kose woma ntugakora kiretse gusa kabika mu mafaranga. None uhanura iki abandi bajene bagenzi bawe bafise amashuri menshi nkayo ufise, kuko si make ku myaka ufise amashuri vraiment antuka ni meza kandi ni menshi. Uhanura iki abajene bagenzi bawe bize amashuri ariko bavuga ati jewe ntabutse nk'ubwo busuzuguritse jewe nokora? Nkuko natangwe ndabivuga kirazira gusuzugura akazi. Nababwiye ko ntaraza ngaha gukora akazi ko ngaha, nakora akazi ko mu kabare ko kugaciriritse kurusha ko ngaha. Ni kuvuga narafata ikinga apakira amakaziya aja kurangura ku isoko ashira ibinyobwa abantu bakiriya aho nakorera, abaheriza ibinyobwa bagatangara mbere abenshi bamwe babonye mpakiye amakazi y'inzoga kwikinga nongera nisugumira bikabatangaza uvuga tujya muhungu bimeze gute ntiyubaha mugajewe ivyo sinabiha agaciro ko navuga ati je ntombero nyamukuru ikoronka amafaranga uko ngana kose ndonka amafaranga. Yego tukiri ngaho nyene urafise umukunzi? Yego arahari. Tekanya ko dutamujyana. Urakoze. Byose ni buke buke tubandanya tubitegura. Uki umujene urakora akazi ukarondera amafaranga, amafaranga amaze kuboneka kumbure udafise umuhamagaro wo kwihebera Imana ko bigenda gose, undi muhamagaro nuwo kuzubaka ni kuzubaka umuryango wawe. Okay, indoto yawe
y'ibisazi canke indoto wumva ushaka gushika ko ikomeye cyane ni ya gute? Boje indoto yanje nifuza gushikako niyo kuzoba novuga nk'umwigisha akomeye cyane. Iyi mwigisha ashobora kwigisha muri za kaminuza, umwigisha ashobora kwigisha muri za master, niyo ndoto yanje fise. Nifuza ko ndose ababandanye banshigikira nkaronka ubufasha buvuye hirya nino ko nosubira nkabandanya amashuri. Ego bashaka kuja guca master. Ego bibaye ngomba master doctora. Ego zo ndazipfuza kabisa. Musaza kumbe kufise nuzenyu ufise indoto ndende kabisa kandi uzoshika kure. Bo vyose ni umugambi w'Imana. Yes. Ego duko prosupe twavuganye byinshi ariko imbere ko turangiza reka tubanda gusabe ugira akantu ubwiye abakunzi bawe ndazi ntubabuze ungahe Ngozi barahari. Yego bo reka je mbanze navuge shimire abavandimwe bo ngahe Ngozi kuko ubu navuga ko ndafise abavandimwe benshi kurusha iyo hariya mu Kayanza navutse. No kuvuga rero reka mbandanye ndabashimira kuko hari ibyo bagiye bamfasha n'ubu babandanye bamfasha kandi nifuza ko bazokomeza bamfasha kugira ngo ihamahangiro yanje fise agende atera imbere. Kubera ko aha tugeze siho twatanguriye, hari benshi bakoze byinshi kugira ngo dushika tugeze. Tunabasabira ku Mana ibandanye bahizagira kugira ngo Imana ibandanye bateza imbere, bazobandanye bagira umutima wo gufasha. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane namwe. Yes, yari Fabere Burundi ikiranga kiri umwe abona neza yuko ibintu nariko ndabashikiriza byari ibintu bikomeye cyane byimva mutima, abona neza ko twari kumwe n'umwigisha kiri muto cyane. Iyo tuvuze umwigisha tuvugiye basi professeur. Ni mu professeur wa mafina bagabo. Si bya bindi ni professeur wa mafina, abona neza yuko ibintu abikora neza cyane kabisa, abikora neza cyane. Turabashimiye cyane. Behind camera yari umusore mwiza cyane dusa Benjos Godwin, abona neza yuko ariko duha amasana mu mezi ubonye no sanamu umve Benjos Godwin, abona neza ko ibintu biba bimeze neza cyane. This is Step Media. Mubandanye mugira subscribe, like, share and comment kugira ngo dushishikare tubatamwo bishasha byiza. Turabakunda cyane. Ciao ciao.